yankoreye mu byukuri ibintu muvyeyi wacu avuga pastori birabaho bijya ibintu by'abazimu canke bijya by'abarozi byo byose nabibonye birabaho n'abademoni nyene barabaho no kuvuga mazina yanje nitwayira ko zeme mvuka iwacu mu Bukeye hama maze imyaka novuga nakije 2018 kandi maze gukizwa namfise igitero cy'ubwoba maze kugira igitero cy'ubwoba maze gukizwa nkizirizwa igihanga maze ndaronka amahoro ndarimuruka ndabonye n'umuntu mwiza n'ubutumwa ndabuvuga no mu gusinga mu ndimi nyene ndasinga mu ndimi nyene ndagira n'inkomezi nyene nyinshi ariko mu nyuma satani nticyabujijwe yuko mu nyuma yongera kumufata ranci intege bivanye no kwiyumvira no kwifuza muri ico gihe rero nza ndacikagurika muri bimwe nza ndabita ariko nagomba nshime kuri bike byo ngaha maze kurongera ngaha no kuvuga aha nahaje dimanche urumva niho nahaza kuhasengera umugari ariko nubwo nahaje dimanche ariko Imana yari yakoze ku buzima bwanje no kuvuga ku munsi wa kabiri hari mwijoro nari njyamye nuguruye akaradiyo nyine njyamye nijoro mugurwa nari ngize imisi nyinshi intege no gusinga atavyo numva nduka nkasinge nkumva birasi ariko akaradiyo kakavuga ndanasinzira nyene sinziriye hama nijoro myitiro numva ndateruwe ndahantu mu kirere numva bariko barashona nyene numva nari mfise umugongo guhera mu mwaka uheze guhera mu kwezi kwa12 nari nshitse umugongo numva barafashe nvumengo ko barasudira ndagihegwa ndavuga ati haleluya ndumva nyene abamarayika beshi banteruye ndumva hakize ndavyuka mu gatondo numva ndavyuka nyene miryo joro nyene numva ndakora ko numva ndakomeye n'abantu birakunze ariko byari byigeze kunkura ahantu kazi ko yabitakunda ko nkora pano nakora mu gikoni byari byaranduhije cyane numva ndakize mu nyuma ariko arasenga nikangwe numva avuze ati ngo uzushimira Imana iragukijije hama rero uvuze numva avugiye ahantu bitwa mwijari umugani numva ni mbene independence umugani numva avuze mwijari ndavuga ati uwo muntu ibi bintu rero nakoze ndavyumva umugani nyumvira ati nukuzana abantu ngaha kugira ngo bamenye bagwirane ngaha ariko sinigenda bira agaciro numva yuko noza negeze no kuza ngaha mbona hinje bameze ndavuga ati ibintu binjemo n'abamize bavuga ni Imana abantu batakunda Yesu ariko mu nyuma rero Imana mboni yangirije numva ndavuga ati ibintu zobishimira Imana vrema haheze umwanya niho nongera kuza abantu tubera nk'abagwana mugari ko abo bantu tugwanye ndumva ndabanishije nyine abo rero ncambana yuko arabazimu bari baranteye ndashimana kuba nongeye kuvyuka mu mpemu ndashimana kuba nongeye guhaguruka nkavuga jewe sinovuze mu bantu nk'abo nayingeze ahantu n'umwana ashobora kumutinya numva umenga ntaco novuga ariko no musi mpagaze nshima Imana kuvya Imana yankoreye kuva ku munsi wagejo wa Mungu Imana ihabwe icubahiro vrema ngaha hari Imana yego ati ntaco naburiye mu maboko yawe ntaco naburiye mu maboko yawe niyo nanje ngutambira nivuye inyuma haleluya amen jewe nanje mpagaze aha kugushima no kukenguruka n'ukuri aha hantu hari Imana ikomeye kwera jewe ngwaye amezi 7 basha ngwaye amezi 7 nagumye ngenda numva mpera ngenda nkaguma nyonga burya nkaguma naka akabido kindwi nakanwa mu minota 3 nkayanwa ayo mazi ko nayanwa niko naguma niruka akabido k'amaritiro mabikura nkabwira abo muhira je ko numva ngo ayemerewe nabi eka ntibavyitaho kubera babona nguma ngenda burya rero niho rero babona ko byase gose baraheza baranjana aho kuri hope baramvura barampima baratogitera ngo yo ngo umuntu kwabuze kumushira mu ndembe ngo arembe nagenda ukunyene burya rero baca bampima diabete baca bapima ibipimo 43 n'ibice 2 ngo uyu muntu ngo ibi bintu si ibintu bisanzwe ndagumayo barantera zanshinge barazintera za serumu nkeka amaboko yarakorotse burya rero niho nyabantu je naciye mvuga nti je bwa handatasha kuko nagiye niko nagumye nyamukobwa yari mu bitaro acambwira ngo buye ngurabura kugenda mu masengesho ngo iyo diabete ni y'abadayimoni uko nagiye maze y'imisi 4 niko byagumye ndaza muhira ndabwira uwo muhira te
burya bambwiye ahantu nzoja gusengera jewe numva ingene vyogenda burya rero umukazana wanje niwe yaje aranyandaza arankwega bukebuke shitse ngaha nyene baranyakira barundi basha Imana ibahezagira hama nyene baransengera bansengeye nabukeye duca turagaruka basha natashe ndasuruti basha uwo mutwe wagumumenetse uwo mutwe mugabo uwo mutwe wagumumenetse gose cyane nubu nubwo umeneka nca nsenga bigaca bimera nk'ibiturura nahiga yeje naraje ngaha nyene umuriro uburibwe ubushuhe imisonga byose byaraheze mu byaraheze no gukomeza amasengesho Imana shimwe jewe narafashwe nari maze banye ibintu nk'imyaka nk'ibiri renga mu buzima bwanje ntigira ndo nk'itiro mwijoro nashobora kuryama naza gutora itiro nko mu masaha 10 z'ubuca nkaca asanga aho kuvyuka mu gitondo ngo ngende ihonja nkaca asanga nikanguye nko mu masaha 4 no munsi naraje ngaha mvuye kwa mwongere hariya mu biro gusa sinabimubwiriye mu biro ca ndabibwira umusenzi ngaha anyagira nsengere Imana muhezagire cyane afise amavuta ateye n'ubwoba yaransengeye vraiment Imana ikinkitse kibiriraho uwo munsi nyene yaciye asengera nca ndataha saa 8 jewe ko mu buzima njyamye ku murango naho najya iminota 30 ijoro ryose bwari ndabuca ntasubiye gusinzira rero ca ndagenda ca ndataha uwo munsi ca ndaryama shikiyana njyama ubwo nyene nta n'iminota 10 yaheze ca ndasinzira nasinziriye saa 4 zo mwijoro ntarikangura bamzi ubwo nyene abo bana baramzi ati vyuka dufungure baca baramzi barashinda fungura mpije gufungura ca ndasubira ndaryama barambaza none iryo tiro wari kuyehe ko tuzi ko atatiro warumenyereye uroba ca ndasubira ndasinzira ubwo nyene kaza cane burarinda buraca mbukeye haze imisi 2 kubera yari yambwiye ati dimanche uzondabe ahantu mba nicaye hari yansubira ndagusengera ndaza ndamubwira ca ndamubwira n'ikindi kibazo kindi fisi ambwira ati je imisi yose yo ntanguye gusenga iyo ndi Imana yarankijije ubu nyine no kwikangura kwanje ubu nyine ko uri sinayenze kwikangura ku isaha ariko saa 11:30 banikanguye nkaza muri burakeye amashimwe nimba hari ibintu bibabaza mu buzima nuko dasinzira imyaka 2 udatora itiro umunsi umwe wonyene umutwe ugomba kumeneka Imana mpagaze ngaha nshima Imana by'ukuri je ndi mu bantu Imana yagiriye neza kare nahora ndangura impene ariko akagezeho gatobotse ubu ndangura inka Yesu nashima waheze Yesu ndahetse Yesu nashimwe kandi jewe nagenda barantuma ko ndino bantumye ko ndino ngo nje kurangura inka y'umuntu araho w'umubanyi ngeze ruguru usanga kure iyo nka ndayishimye ni nziza cyane ariko maze kuyigura ndayiha umugenzi wanje barayinshirira mu zindi ariko ntivyoroshe iyo nka bayijanye mu ruhongore yarase kuja mu ruhongore ikigenda ahubwo igenda kwiryamira ku gitanda igiye kwiryamira ku gitanda rero je byarantangaje cyane ukuntu nasanze n'ishyuka itosasuka ku gitanda kandi murazi ibiro vy'inka nta n'ukuntu igitanda cyavunitse yagumye yihagarariye kuko nyene je birantera ubwoba cyane ku buryo tujana n'ubwatsi ngo irye birankaye ko yorya ubwo bwatsi ego basi twekuyopfumirisha basi n'ubwatsi bwobo rero kubera umuntu nayiguriye nari ndamuzi ico gihe je nari no babimbwira ndino nari na jino papa wanje aragenda arabwira uwo muntu nayiguriye ko yari umuntu wo muhira hirya yo muhira aramubwira ati inka waduhaye ntabwo ari inka goza ukadukurira uwo muntu avuga ati je nabahaye inka ubwo nimurabe ingene namwe byagenze ndaza ndabitanga ngaha baransengera bansengeye rero kubera nena iranguriye umuntu w'umupapa umugore we atari hari amaze kuza uwo mwanya n'abantu bakoranye wa mugore arinjira mu nzu yinjiye mu nzu arayikubita yankira ava ku gitanda uri kubera ngo umugabo wanje yayishoye atabimbwiye hama nanjye nshima Imana kubera umwanya n'isaha inka yarururutse amahoro nanjye ubu ndamahoro bavuze ati inka izururuka nanjye nurukiye mu kinogo ariko umwanya n'isaha mbere inka nzoyishora kuwa mbere Yesu nashima nivyoherera ngaho nzoza gushima neza na neza nayigurishije Yesu nashima
Yesu nashimwe. Amen. Nanje shima Imana yampaye umwana. Naratevye gushima, naragiye kwibaruka hanyuma barampima barambwira ngo umwana yamaze gupfa, ariko baca bandungika muri ecography. Dogiteri arapima ariko aca arambwira ngo ururukuraagaruka, hanyuma ndasubira ndurira, aca arambwira ngo ntabibona neza, ncafata agatambara, hanyuma nca ndagenda, aca arambwira ngo genda ngo baragutera imiti y'ibise ngo turaraba ukuntu biza kugenda. Maze kugenda amasaha yari yambwiye ngo baraza guca banjana muri bloke bace bambaga, yageze nibarutse. Abumvise gushima kwanje Imana ibaheze. Mana namwezigirwa. Ingabire za Paulo n'ubu ziracyakora. Paulo yasengera ibitambara abagwayi bagakira, uwaca ku gitutu ciwe abagwayi bagakira. Paulo yaragiye mugabo hari abasigaye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mpagaze ngaho imbere yanyu, nicyo kintu cya mbere ntegezwa kubanza gushima. Ikindi nagomba ndamvuge, nazanywe n'ijambo naraye numvise ku radio rivuga riti biracyashoboka. Icyo kiganiro cyabaye kirekire cyane ku buryo n'umuriro w'agatelefone kanje waciye uhera, ariko ndavuga nti ku byo numvise ati aho numviye repentance ni kenshi, ariko ibyaraye bibaye iri joro byarankozeko. Sinobivuga rero ngo ndabiheze kuko ikiganiro cyari cya repentance, ariko ibyinshi byarabajewe. Akaba ari cyo gituma rero mpagaze ngaha, murabona uko ngana, ndafise imyaka hafi 62 irenga. Cyenda cyafise papa arafise imyaka 95, ndacyafise mama arafise imyaka 90, ndafise abana 5, ndafise n'abuzukuru 6. Mbere wa gatandatu namuronse kuri wa gatandatu nyene, kandi ndabishimira Imana cyane kuko nabyo nyene byari bigoye kugira ngo bishoboke, ariko biracyashoboka kuko je ico gihe narabona ibihe umwana we wanje arimo. Burya kuwa kane nagize igifungo, umudamu we wanje arambwira ati gufasha igifungo sengera byose, kandi nasenze kandi byarashobotse. Amen. No kuvuga rero ahandi ngaha sinovuga ibyo nabayemo muri iyo myaka kumbure 60, hari n'ibyo ntazi ntaraca ubwenge, ariko maze guca ubwenge si byiza cyane, ari nabyo byatumye numviriza cyane ejo icyo kiganiro, nkavuga nti ndakwiye kwegera abakozi b'Imana bo muri repentance bakansengera, bagasubira bakansengera kandi bakanyoza ibyo byabaye byose. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu mwanya turabisaba, mu mwanya mutoyi cyane nicyo cyatuzanye hano, kandi ko washitse hano uva ngaho wejejwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi utwirambona Shadrake vuga mu Kayanza. Hari 2020 tubagenda kurangiza umwaka muhira bwansangira umwaka n'abavyeyi. Imana ishimwe. Hanyuma ndagenda ngeze muri ari ngwana yamaranye igihe, mugabo nabona kumenga ndi ibintu bisanzwe. Mugabo ndayibabwira cyane ndamanuka yene Bujumbura. Ndavuga ati ngiye kwivuza, ndayibabwiye bambwira ingaruka ya candazi ni Bujumbura. Ndashika ku kazi mbanza ndakora indwi imwe ngeze ku kazi, hanyuma ndagenda kwa muganga. Sinogwe ndavuga
ibintu byinshi iyo byatangwa cyangwa iyo byahereye yavuga iby'Imana yakoze vuba. ikintu Imana yankoreye jewe amahera ya mbere narayivukiye ko arahera ntarabona n'urushinge ratwara n'andambe Imana ishimwe. Mugore n'abagende twakorana baza barambaza mbewe bimeze gute hababwira uburyo bimeze. Ku munsi wa nyuma ari ku munsi wa kane mvuye kuri hôpital militaire hari none naje kurondera subiye kuri clinique kuri Prince Rwigwaga ari muri ville niho bambara ati we tuzokubaga ari ku munsi wa mbere genda witegure ku munsi wa Mungu uzoze urarenga Imana ishimwe. Baca banshama yera menshi gose ndatelefona mu ndayibabarira ndayibabwiye barambwira wewe ngo tukuvurize hino mugabo nanje ndanga Imana ishimwe. Cha rero hari mu masaha y'inaca ndataha mva kuri clinique nja ku kazi kwa nsanzwe mba Imana ishimwe. Cha ndayibabwira ku kazi buryo bimeza budukorana bo twagenda n'abagenzi biwanje ndayibabwira namvi twari dufise umushefu adutwara ku kazi mugabo bunye ari muri Afrika DC Imana ishimwe. Barambwira wewe rero kura ku kazi dusanzwe dukora ibintu byo gufashanya mwagize ikibazo tukamufasha abakora mamariyaje tukafashanya ibintu nk'ibyo Imana ishimwe. Ndakibabwira jewe none bahungu jewe ukunuko ndirwe ndici ikintu naronde kintu Imana yankore kuri byose abagenzi barateranirije barakorana baregeranya amafaranga nsanga amafaranga banciye kwa muganga aranarenga Imana ishimwe. Hari kwa Mungu kwa gatanu yiri wayatoza no kwa gatandatu kwa Mungu ni namaze kuyaronka cyane horo umugenzi wiwanje carambira kitagenda kuri clinique Imana ishimwe ko byose nabirose kandi ashima Imana ko yankuye muri block nkasohoka amahoro ariho beje bagiye bapfuye mugaje nasohotse ndi muzima. Ndashimira umuntu wese yatanze akora mu mfuko kugira ngo ngare ubuzima. Ndashimira Imana ko yambaye hafi kandi yabaye hafi n'abagenzi biwanje Imana ishimwe cyane. Ashimye mu buryo bubiri. Icya mbere yamuhaye amafaranga umuryango wari wabuze Imana ahitana guca aronka amafaranga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi ashima Imana ingene operation yagenze neza Imana ikamukura mu rupfu cyane ajyayo ubusa n'uwapfuye Imana iramugarura operation igenda neza. ndagenda kuri press rege bambwira umuganga ko zijeho ivyuma ngo yankure bigaca byanga